Ishirahamwe duhejeje gushinga ryitwa Abacu Barihe. Iryo shirahamwe nkuko mubibajije ryipfuza gukorana n'imiryango ifise ababo baburiwe irengero, nanje nkaba ndi muri iyo miryango. Iryo shirahamwe twifuza yuko twese hamwe twoja hamwe, abahuye n'ivyo vyago vyo kubura ababo bakaburirwa irengero bari mu gihugu c'u Burundi. Turifuza yuko abo bacu twabuze turonka ubutungane, tumenya ukuri kw'ingene vyagenze, tukamenya abakoze ivyo bintu vyo gutwara abacu, tukamenya babikoranye na bande, tukamenya babikoze babitumwe n'iki. Tuzokora ku buryo tuduza ijwi hejuru, dukorane n'ayandi mashirahamwe ashobora kudufasha gushikana ijwi kure. Hama kurya bavuga ngo ubugirigiri bugira babiri, ko twashize inguvu hamwe, twizeye yuko ico co kuronka ubutungane tukamenya ukuri ko tuzobishikira. Ariko ntitwifuza ko bigarukira ku butungane gusa no kumenya ukuri. Turifuza yuko muri kazoza atayindi miryango yosubira kuba mu gahinda nk'ako turimwo kubera kubura ababo biturutse ku bakozi ba leta izoba irongora igihugu c'u Burundi. Ico duhuriyeko ni sekeza ndondeza, nuko iryo sekeza ndondeza ryatanguye ibikorwa mu mwaka wa 2016 rikurikirana amakuru y'abantu banyurujwe baburirwa irengero. Iryo sekeza ndondeza rero rirafise amakuru atari make ryagiye riratororokanya hirya no hino kubagiye baburirwa irengero. Twebwe rero nk'abashinze iri shirahamwe tuzokwitura iryo sekeza ndondeza kugira ngo dufashanye kumenya imiryango yabuze ababo bakaburirwa irengero, kugira ngo badufashe tumenye abo dushobora kuronka tutoshobora gushikira mu buryo bw'iwacu, ariko iryo sekeza ndondeza rikaba rifise ahantu twobariza abo bantu, kuko bose twifuza ko twogira urunani tukaba kumwe muri rino shirahamwe, tugaheza tugaharanira ubwo butungane twese turi hamwe ku bacu baburiwe irengero.